Kuri uyu wa gatanu niho hasozerwa Uruganda rw'iminsi 2 rwatunganijwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse AFRABU ku bakenguzamateka b'abakenyezi mu ntumbero yo kubibutsa uruhara rwabo ku bijanye n'ubuvugizi budakumira. Uburongoye umugwi wamaho ujeje iterambere ridakumira imigenderanire y'u Burundi n'akarere ka Afrika y'ubuseruko Honorable Faida Devote yashimye kubona urwo ruganda rwatunganijwe kugira ngo abakenguzamateka b'abakenyezi bibutswe uruhara rwabo mu gukora ubuvugizi. Eka n'abakenguzamateka b'abakenyezi bakurikiranye inyigisho muri urwo ruganda bakaba bashimye aho bavuga ko bagiye gukoresha ubumenyi bahungukiye mu buzima bwa misi yose cyane cyane mu mategeko batora. Kunyigisho duheje kuronka nk'abakenyezi bizewe tukaba abakenguzamateka twayibonyemwo ibintu byinshi cyane. Turabona ko tugiye kugira ubuvugizi budasanzwe mu mategeko tuzoza turiga, kuko mu mategeko twiga hari igihe usanga hari nko ibintu bikenerwa ko turondera ibindi bipapuro cyangwa izindi nkuru ayandi majambo avuye handi kugira ngo igikorwa tugikore neza. No kuvuga rero ibindi byoza kudusahiriza kugira ngo igikorwa kigende neza. None tubonye yuko itegeko tuzoza turarondera ibindi bishigikizo byinshi kugira ngo tugire itegeko rizima ryikwiye. Kandi rero tukabona yuko twebwe nk'abakenguzamateka b'abakenyezi twatowe twabonye yuko tugiye kuja mu bikorwa twize kugira ngo tugende tubikorere mu nama nkenguzamateka, tugende no mu nama ya komine, kuko turaba benshi turimo mu manama ya komine. Hari ibikorwa twahora dutunganya ugasanga hariho bimwe twibagiye, ariko twabonye kubuye ikintu cyose igikorwa cyose tuzoza turakironderera n'amahera bijanye kugira ngo kizoshobore gukorwa. Ntidufise umwanya ukwiye wo kwiga itegeko ngo turishike mu mizi tugire kuyitsitso, hanyuma baduha iminsi mike. Ico mbona rero twosaba kuri izi nyigisho duhejeje kuronka, twarahombye cyane kubona tutazironse mu ntango y'iyi legislature yacu, ariko ntacyo aho tudusamiye hose tuzogerageza kubibamwo. Mwatubajije ico twokora, ubu rero turagiye gusaba umwanya ukwiye wo kwiga itegeko. Ico kintu cy'umwanya ukwiye kugira ngo turyige neza, turihere mu mizi mwitsitso, ahari akaburungu tuhabone, ahari agakwabu tuhabone, kugira ngo dutahure neza ico iryo tegeko ririko rirasigura, ico iryo tegeko rirondera, ico twifuza guhindura mu gihugu. Rero nico mbonye ko twosaba ahanini umwanya ukwiye. Nayo urongo ishirahamwe AFRABU ku rwego rw'igihugu Godalive Manirakiza yashimiye abitabiriye izo nyigisho, akizera ko zabaye ingirakamaro, aho yanabahamagariye kuzikoresha mu bikorwa byabo, gutyo n'abandi bababonere ko akarorero. Sinkekeranya rero yuko izi nyigisho by'ukuri zabaye ingirakamaro, kandi nabo nyene bavyivugiye yuko zagize ico zihindura mu buzima bwabo, zaberetse ingene bazogira ubuvugizi mu bikorwa bitandukanye, zaberetse uruhara rw'umwe wese mu mabanga ajejwe, ariko na cyane mu gufasha ko uburyo no kuvuga amahera akoreshwa muri leta, ariko si amafaranga gusa, n'uburyo bwose buri hamwe, ko boraba yuko integuro yayo atari ibikumira, kuko twifuza iterambere ridakumira. Tuzobandanya dukorana kugira ngo twese turi kumwe bikunde dushobore kugira igihugu cacu kimere neza, kibe gifise amategeko atunganije ameze neza, kandi kubera uruhara mwebwe bubahwa muzoba mwabigizemwo. Turabakengurukiye cyane rero, mbe nk'intumwa ya Yesu habavuga bati genda mukwire mu bisata murimwo, genda muri rujya rwego, abatashoboye gushikirwa n'izi nyigisho nabo baze baronkere inyigisho kuri mwebwe.
ariko na cyane cyane ibikorwa vyanyu bibe ari byo bizovuga ko habaye ihinduka haba mu mategeko haba mu bikorwa bisanzwe bikorwa. Mwebwe rero bubahwa turabiteze ko yuko ibikorwa bigiye gukoreka neza kurusha uko vyahora. Mukamenya ko ishirahamwe AFRABU ryatunganije izo nyigisho rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe NED ku civugo umukenyezi w'imboneza n'uruhara rwiwe mu guharanira no gukomeza agateka n'ikibanza c'umukenyezi.